tugire Kristo bakunzi b'Imana mu nkundire mbibwira utuntu tumwe dushobora kubafasha. Tunotwumva uri umugore uzogubaka rugume, notwumva uri umugabo uzomenya iki, uzomenya agaciro k'umugabo, umenye ko umugabo ari yo nkingi yo gusanasana cyangwa gusanura cyangwa gusubiza itoto urugo niyo rwarasenyutse bubatse rushiza kubakika neza. Utu tuntu notwumva cyane nshaka kwibwirira umucyo bituma uyabaga. Mwabasore mwabakobwa mu nkundire ndabibwirira indangagaciro zitatu, ibintu bitatu kuya kwitaho kugira ngo ugwanye umubabaro mu buto bwawe, ibintu bitatu kuya kwitaho kugira ngo ugwanye agahinda mu gihe cyawe cy'agahimbara, ibintu bitatu kuya kwitaho kugira ngo wigize icitwa igisuzuguro, wigize icitwa iki urupfu giturumbuka. Ni inyifato zibura, zibura ahari isoko ry'umunezero wawe, ni inyifato zibuza ihungabana ry'ubuzima bwawe. Icambe gutera umugongo ibigambiriye kugutetereza. N'ubu buzima ubayemo uyu munsi ubona ugendana n'indyarya, ubona ugendana n'abantu badakunda umunezero wawe, ubona ugendana n'abantu batitayeho umunezero wawe, nduhirahira aba bantu kuvuga ngo nuko twose ibere rimwe, nuko basigaje ibere, nuko yanyongeje kwa gizene. Nubona umuntu adashigikiye umunezero wawe, nubona umuntu adashigikiye amarangamutima yawe, nubona umuntu atitayeho icyo cyose wumva yuko muze ngo ukeneye ko cyoja mu ngiro kandi abibona ko ugishizemo umwete, uzomenye ko uwo muntu ukwiye kumuha umugongo gatoya. Ndakubwira uku kugira ngo ntunzane mu binyamubiri, ahubwo mubayobowe n'umwuka w'Imana niho ngomba kwisendekeza. Muri Samuel wa mbere 17 murongo wa 28 aravuga ngo mukuru wa Eliyabu yarumvigiye yariko arayagira abantu ngo ishavu rya Eliyabu rica rirurumbira kuri Dawudi avuga ati wamanukanywe niki, twadutungwa turi kurushi wadusigaranye nde mu bugara. Kumvika igisuzuguro ngo jewe ndazi kwishima kwa umwana yarari mu bugara gwa yishima kuki, ngo ndazi kwishima kwawe ni nabi biri mu mutima wawe. Wamanukanywe no kuraba intambara. Umva kanu Dawudi yamwishuye. Dawudi aravuze ati none nagiziki sinariko ndivugira gusa, ngo araheza mu viruhande ahindukirira ku wundi amubwira rya jambo. Ntugatakaze intego yawe ngo nukuhuye n'indyarya ku buzima bwawe. Eliyabu yari mukuru wa Dawudi, Eliyabu yari yakuriye mu gikiriza kwa nyina ku biro bya nyina no mu bitugo bya se. Dawudi yari yarakuriye mu biki mu mizi y'amabuye yo mu Betelehemu no mu mashamba agwana n'idubu n'imyagazi. Mugabo nguyu Isara mutumye yiboneye idiri kugira ngo ave muri rya shamba. Eliyabu mujinyura muduganye aje gusuzugura Dawudi, aje gutugagura Dawudi. Dawudi nsinzi we ya mbere niyagiye guhangana na Eliyabu. Yangana na Eliyabu ingabo zose z'ibwami zari kuza, nizari kwibuka ko Dawudi avuka na Eliyabu. Yavuga ati natatara amutahari ya mwishamba ko turagira none aje kunoterezina. Dawudi yamuhaye umugongo. Ko Eliyabu yari ingabo y'Isirayeli n'abari batsinzwe. Mugabo Dawudi ari kuri mission yiwe yumva umwuka w'Imana mururumbisha kwica Goliyati. Hari igihe wagaza kukurikizira ku buzima bwawe ugahura n'indyarya ku buzima bwawe yigizeyo. Niyo mpamvu ndakubwiye ati guhora ugatera umugongo ibyo byose bigambire kugirane, bigambire kukubaza umutima, bigambire kugusuzugura. Ni intsinzi kandi ni intambwe idakomeye, sibyo? Ni intambwe idasanzwe ikomeye cyane, irinda gukomereka ku mutima w'umuntu, ikomeretsa. Oya ni intambwe idakomeretsa, sibyo? Nukuvuga iki? Waba umunyakuri uhagarare ku ndoto zawe, uhagarare ku nzozi zawe, uhagarare mu kuri kwawe. Ntugashinyagurize umuntu ngo je numva muka w'Imana ugirane, no, mu umugongo ko yarabandanije igikorwa cyo amatoza yiwe. Reka mbibarize gato, yarishe Goliyati ntiyamwishe, yakuye imbaraga zo kuzoza kugirane gutata ingene bitware bwawe, kuko nawe yari yarimikiwe kuba umwami. None rero ubyumve ko kimwe inyifato imwe ishobora kukubuza guhungabana mu buyabaga bwawe, ni ukwisobanukirwa.
kavuga uti jewe naho negereza n'igikunda. Icaka biri kwitahura, hari gihe wisobanukirwa ni witahura, kubera Dawidi yarisobanukiwe naco yari yabuye ari kumugirira Yerusalemu, niwe yakimurindira bakatayi Betelehemu, sibyo? Mugabo rero hariho kwitahura kubera iki? Ubundi yuti yitahuye uhorana umuntu w'ibintu, uhorana inzikira, uhorana umubabaro. Nk'ubu Dawudi muzobyihweze mu mvugo ziwagiye avuga ngo data na mama mu byaniho bansamiye, ngo bakimbyara banereye ku birenge by'umukama, ngo kandi nabo banereye ku birenge by'umukama, nagumye nitenze kugira neza kw'Imana kuri isi y'abazima. Mwagwaruka munanijwe n'inyifato z'ababyeyi banyu, mwababyeyi munanijwe n'inyifato z'abana banyu, vice versa. Mwabakobwa munanijwe n'inyifato zabo mwahaye icyizere cy'urukundo rwanyu, mwabahungu munanijwe n'abakobwa mwabikeje ubutunzi bwanyu. Reka mbabwire ni umunaniro wawe ugira ingazi yo kwegera Imana, umunaniro wawe ugira ingazi yo kuzamuka ku rundi rwego. Uwagutaye uzomubwira uti burya wamviriye mu nzira kugira ngo ngire iterambere. Ubundi nukomeza ukamubika mu mutima wawe izogutunutsa. Muradabwira igihe cyose uzovuga uti runaka yambenze kandi yantaye, uzogenda ubanza ushikanishikanwe Imana mubwira uti wigira niho wankuriye mu nzira, iki nikibuye ngitandara cibuye wankuriye mu nzira, ngirira neza. Ndakubwira impamvu kwitahura. Ubundi kwitahura niki? Ni hahandi inzozi zawe zidahagarikwa n'ubube gito bwamaze kugaragara ku bana